Bakunzi ba Magic TV mumeze neza murakomeye kuri micro murabona yuko ari Rukundo Ange Minouche abantu mukunze kumbwira intro sindabigira ndabibona nsanga vyabaye nanje munyangani ikiganiro sikindi ni quiz murabizi kiza kubiryoshe mwabizi n'ubu ndabijeje kwiza kuryoshe murabizi ko tubigenza jewe namwe hama murabizi kindi naco ngwanda basaba mukore subscribe please dafukamye tarayikora turabigusavye kuneza yawe mugabo turabigusavye vraiment ko vyo tunezera dukora ico dushoboye cyose kugira unezerwe nico gituma natwe twifuze ko dukorera natwe kugira tunezerwe merci beaucoup ko nubana natwe ashana kintu nibagiye ego abantu bambwira ngo ndabasezera ciao ikigane kitaratangura imvo si yindi nuko ntabandi bugaruke inyuma murabizi ko avana horanza nkaca ndababwira inyishu ariko ubu kenshi nibikunda nico gituma ca ndabasezera hama nkaca ndabivuriza kwinjoyinga iyo quiz igirize uretse ko tubakunda kandi tubaha ibintu byiza ko tuzi ko muza kubikunda ciao merci beaucoup merci Patrick ndashaka kumbwira ipantaro mu kirundi bayita gute ipantaro ipantaro ni Faransa mu kirundi ipantaro ni nyambara abagabo none sivyo iwo ni umwijogonyoro muba muhazi ipantaro ni ikintu cy'igihuzu gisatuye hagati nye ikibazo cya kabiri ufise 10 wagwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana igusubira mu kibazo ufise 10 wagwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana 90 amacha ni chenda ikibazo cya nyuma ndashaka kumbwira radio mu kirundi bayita gute isamiriza urakoze cyane urakoze genda banyita Elia wangu mugabo ndafise akazina kandi katazirano gatoyi banyita mchapakazi. Reka dufate Elia njyo ginyorohera Elia ndashaka kumbwira ipantaro mu kirundi bayita gute ipantaro mu kirundi bayita isuruwari ni Giswahili oya no ipantaro mu kirundi bayita gute none nka wewe go ask your grandfather oya jenzi ko ari isuruwari ko nakuze numva bava ngo ni Giswahili na mu Giswahili pantaro Okay, ikibazo cya kabiri ndashaka kumbwira ufise 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana 10 warigwiza ko inshuro zingahe ni inshuro imwe ikibazo cya nyuma ndashaka kumbwira radio mu kirundi bayita gute radio mu kirundi ni ndongora amajwi Desire warize gushika mu kanga mu windwi Desire ipantaro mu kirundi waba bayita gute ipantaro je nimvye ariko waba bayita ikabutura Desire ndashaka kumbwire ufise 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana inshuro 10 Desire radio mu kirundi bayita gute radio je yenda yibaza yuko ari ikintu nyine kimenyesha makuru Jado ndashaka kumbwira ipantaro mu kirundi bayita gute mu kirundi sinovuga ko ari gutoriya ni mu kirundi no vraiment ndakize mu Giswahili surwari mu kirundi urumva nta na hamwe ushobora sawa ntacyo ikibazo cya kabiri ufise 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana 10 wogwizaho inshuro zingahe kugira uronke ijana inshuro 10 ndashaka kumbwira radio mu kirundi ni gute ibonesha kure kama nibonesha kure
Bonesha kure, kama ni bonesha kure. Shaka umbwira ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro ya nta rindi zina nzi uretse ipantaro nyene. Ko ipantaro kivuye mu gifaransa. Surubare ngo tiyari impuzu z'abagore. Nta zina nzi uretse iryo nyene. Ikibazo cya kabiri ndashaka umbwire ufise 10 warigwiza inshuro zingahe kugira uronke 100? 10 warigwiza inshuro zingahe kugira ngo uronke 100? Warigwiza inshuro 10 nyene. Ikibazo cya kabiri ni iki? Ndashaka umbwire iradiyo mu kirundi bayita gute? Mu kirundi Iradiyo yitwa Hey, y'all, come look at this. imbonesha kure. Patrick ndashaka umbwire ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro ni suruali. Patrick ufise 10 ni kuvuga 10 mu gifaransa wogwizaho inshuro zingahe kugira uronke 100? Iryo 10 warigwiza inshuro zingahe kugira uronke 100? Rigwiza inshuro 10. Ndashaka umbwire iradiyo mu kirundi bayita gute? Radio. Radio ni zinshi ziratandukanye. Imwe wabuzi yo bayita gute mu kirundi? Hariho iradiyo za gaseti. Siziri muzumva. Mu kirundi bashavuga gute? Ntabyo nzi mu kirundi. Bede ndashaka umbwire ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro mu kinguti yandibaza canye ntambarira urumva byose no kwambara. Ikibazo cya kabiri ndashaka umbwire ufise 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke 100? Igihumbi. Ikibazo cya kabiri cya gatatu Bede ndashaka umbwire iradiyo mu kirundi. Hey, y'all, come look at this. Mbonesha kure. Mbwira ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro igutiya. Ikibazo cya kabiri ufise 10 donc 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke 100? 10. Ogeza ko inshuro 10. Ikibazo cya nyuma iradiyo bayita gute mu kirundi? Iradiyo nyene. Insamirizi. Dive ndashaka umbwire ipantaro mu kirundi wibaza ko bari iki? Ipantaro mu kirundi ni ipantaro nyene. Ni gifaransa. Ipantaro ni gifaransa. Yo. Ya ntazo nzi kweli. Okay, Dive ufise 10 warigwizaho inshuro zingahe kugira uronke 100? 100. Nayigwizaho inshuro 10 kandi. Dive iradiyo mu kirundi bayita gute? Iradiyo ni iradiyo nyene. Yes. Mu kirundi. Izi mwari mu kinyarwanda ko ndumva uravuga ikinyarwanda. Ururimi rundi wize? Nta rundi kweje nzi gusa ko ari iradiyo gusa. Godefro ndashaka ngwira ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro Ko ipantaro kivuye mu gifaransa. ipantaro ni gifaransa. Shambe mu kirundi na. Cyana cyashoboye. Ya. Gerageza ni. Yaza ko bari ngutiya. Cya kabiri ndashaka kumbwira ufise 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke 100? Ibihumbi 10 byangwe 11. 10 warigwiza ko inshuro zingahe kugira uronke 100? Tora igihumbi. Radio mu kirundi. Nicyo nashobora. Patrick ndashaka kumbwira ipantaro mu kirundi bayita gute? Ipantaro. Ipantaro ni Faransa. Mu kirundi. Ipantaro ni nyambara abagabo none si. Ibo ni umwijogonyoro muba muhazi. Ipantaro ni ikintu cy'igihugu gisatuye hagati nye. Ikibazo cya kabiri ufise 10 wagwiza ko inshuro zingahe kugira uronke 100?
Igusubira mu kibazo. ufise 10 10 wogwiza ko inshuro zingahe kugira uronke ijana 90. 90. Amacha ni 9. ikibazo cya nyuma ikibazo cya nyuma ndashaka kumbwira radio mu kirundi bayita gute Isamirizi.